Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi baravuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye kubera amajambo ateye isoni kandi ababaje amaze iminsi ashikiriza bikaboneka neza ko ari amajambo acafuza ubutegetsi bwose ndetse n'igihugu cose muri rusange ibyo nyine bikaba byarahaye abanzi be ingufu zikomeye cyane ndetse bikatuma hari imigambi itegurwa ikomeye cyane irebana no gukuraho ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye hari amakuru adushikiye yerekana ingene mu butegetsi harimo icuka cibi cyane hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje we wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aho avuga ko aho ibintu bigeze ari uko abajenere bahaguruka amaze bagafata ikibazo mu minwe kuko aho igihugu kigeze c'u Burundi benshi baremeza ko kigeze ahatemba aho Generali Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yemeza ko ibimaze iminsi biba ngaha mu gihugu c'u Burundi aho Red Tabara isigaye ikora ibitero bikatitana abarundi batari bake kandi bikaboneka ko isubiyeyo atanumwe ufashwe ko byose byateguwe n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru kandi akavuga ko ari ukunengeka kw'inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi aho yemeza ko abakorana na Red Tabara ari nabo nyine begereye Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutora inyishu kandi akaba yarananiwe gukora igishoboka cyose kugira ngo akingire abarundi akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akure ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye murazi ibiriko biravugwa muri no minsi ko Perezida Evariste Ndayishimiye afitaniye imigendanire itari myiza n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko bikaba byaratangiye igihe Perezida Evariste Ndayishimiye yashaka gukura amabanga Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi ariko Gervais Ndirakobuca akarahira akarenga akanga gutera umukono ku ikete rikura amabanga Generali Prime Niyongabo akavuga ko ibara ryaba riguye kandi akavuga ko Niyongabo yagiye akingira ubutegetsi bwa CNDD imyaka myinshi kandi akaba yaranakingiye ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko atakubahuka kumukura kandi ko yabakoze ikosa rikomeye cyane icyo cyuka kibi kiri hagati y'umushiranganje wa mbere ndetse na Perezida w'igihugu c'u Burundi kingeye kwiyongera igihe bafatana telefoni Generali Arengiyome Bunyoni bagasanga umunsi ku munsi yavuganaga n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ibyahise bitera amakenga akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arategura kumukura ariko ndakugarika nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amwitange murazi nyine ko nubundi ariko arakorana n'abanzi Perezida Evariste Ndayishimiye amaranye iminsi harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'abavuga bose ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko bakuwe amata mu kanwa na Perezida Evariste Ndayishimiye waje agahita yugara amariba yose bakuragamwo amafaranga ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye abafise amakosa ari abamushinze kurongora igihugu bazi neza ko atabishoboye akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko abajenare nyine byanze bikunze kuko ari nabo bamugenye bagomba kumukura kuko amakuru adushikira adahumuriza avuga ko mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027 hazagera Perezida Evariste Ndayishimiye atakiriwe
urongoye igihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga ko azaba yanafashwe agapfungwa kubera ingene ariko aramaramaza abategetsi batari bake ngaha mu gihugu c'u Burundi bivanye n'amajambo ateye isoni ariko arashikiriza. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wewe ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari umutegetsi atorohewe na gatoya muri no minsi nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye avugiye amajambo ababaje kandi ateye isoni. Kuva Ndayishimiye atangaje ko ideni iri mu Burundi ko bwa bwato bwa Nowa bwavuye mu Burundi buja muri Isiraheli maze ababurimwo babonye inzuzi zaho bazitiranya n'izo mu Burundi, ibihe bitoroshe byari bitanguye ku muvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe mukuru w'ibiro bijejwe amakuru muri ntare hawuzi. Amajambo Perezida Ndayishimiye yashikirije mu nama rukokoma yo kwiga igene igisata c'ingenzi cotera imbere yarashavuje cane bihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD, harimwo nabo mu rwego rw'abajenerali, harimwo Ndakugarika, hakazamo Generali Sirasi Ntigurirwa, ndetse hakazamo na Koroneli umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ndetse n'ibindi bicocoro bikomeye cane byo mugambwe ku butegetsi bivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabamaramaje ku rugero rwo hejuru, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamukize abarundi, kuko baboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje kurongora igihugu c'u Burundi byanze bikunze byazarangira umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi utakaje ingufu n'imbaraga. Akaba ariyo mpamvu abajenerali bavuga ko aho kugira ngo umugambwe usambuke kubera Perezida Evariste Ndayishimiye baheba bakamukura bakamupfunga, nkuko nawe nyine yakuye Bunyoni nawe akamupfunga. Ibyo bihangange byari bimaze guhanura ko umukuru w'igihugu kugabanya inshuro ashikiriza amajambo, byongera bisaba ko mu nama zikomeye atosubira kuvuga ijambo ritanditse. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko benshi muri bo bagira bati dusanganywe ibibazo byinshi ku buryo twebwe nyine tutakwiriye guha impamyi abansi bacu badutera. Ijambo ryateguwe Perezida aranka kurisoma, icyashavuje abajenerali batari bake, ariko bakaba narakariye umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Abantu benshi bakurikiye ijambo ry'umukuru w'igihugu muri iyo nama rukokoma bataye ishavu ku muvugizi w'umukuru w'igihugu be n'abahanuzi biwe. Benshi bibajije ko abo bahanuzi ari bo batamufasha ngo bamutegurire ijambo, ariko sibyo na gatoya. Umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yaratubwiye ko ijambo ryiza ryari ryateguwe, rimwe ryari mu Gifaransa irindi ryari mu Kirundi. Umukuru w'igihugu yahisemwo kuvuga Ikirundi, ariko n'ijambo ry'Ikirundi ntiryashoboye kurigumamwo, yaciye yivugira ibyiwe. Niko kutuyagira ibya Edeni, iby'ubwato bwa Nowa n'ibindi. Niko kutubwira ka gatwengo agira yumvise abarundi bavuga ko ubuzima buzimbye. Ekosa ibihangange bishira kuri Guillaume Rosine Gatoni si ukuba adateguye ijambo ry'umukuru w'igihugu, ahubwo ni ukuba adashobora kumugondoza gusoma ijambo ryanditse. Ibyo bihangange byumvikanye ko Rosine Gatoni akwiriye gukurwa bakazana umuvugizi mushasha azoshobora gushira umukuru w'igihugu ku murongo, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari ku murongo, ariko bavuga ko ibyo ari iby'agahe gato kuko bazahita bamukura. Ninde yoshobora guhanura Perezida Ndayishimiye? Ubwo uwo muntu yotegura umukuru w'igihugu ibyo avuga arashoboka. Abazi Perezida Ndayishimiye bavuga ko bigoye ko rwose kumuhanura, akora ibyo afise mu mutwe gusa. Amasoko yacu avuga ko umuntu yoba yagerageza kumwubahuka ari General de Brigade Jules Ndiyokubwayo aherutse kurungikwa guserukira Burundi mu Buganda. Abandi bose baramutinya, ntibashobora kumubwira ibyo adashaka kumva. Uwanyuma asigaye bikora ni Angeline Ndayishimiye nimba abishaka, ariko ikiboneka cyo ntabyo ashaka. Rosine Gatoni nibamureke, ikosa si igiwe. Nimba Perezida Ndayishimiye ashobora kwemera iby'ubwato bwa Nowa
bwubakiwe mu Burundi iby'abanyamerika bahabwa amazi n'u Burundi kugira babeho, ibya Adamu na Eva mu Burundi nta n'umwe azomuhanura ariho, ahubwo aratutohoreza aho kahini abunze mu Burundi, uyu yama akwegera abarundi kwica abene wabo, ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari mu marembera kuko yarashavuje ibihangange nka byose, bivuga ko igihe kigeze kugira ngo bamukorere ko amaze bamukure ku butegetsi kuko ariko arakora amakosa ababaje kandi ateye ubwoba. Ibyo biriko biraba mu gihe umutekano wahungabanye ku butaka bw'u Burundi kugeza aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira no kugarika atinyuka akavuga ko impamvu umutekano wahungabanye mu gihugu c'u Burundi ari uko inzego z'umutekano zidakora, kandi agashaka gukomoza ku kibazo gikomeye cyane abarundi batari bake bamaze iminsi bibaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kurungika abana b'u Burundi, abasirikare b'u Burundi muri Kongo kujya gushirirayo. Ibyo byose nyine bikaba ari byo biriko biratuma umutekano uhungabana mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba nabyo bituma bamwe mu basirikare b'igihugu c'u Burundi bahitamo kwifatanya na Leta itabara bakayiha amakuru kugira ngo barebe ko yaza ikabatabara agahotoro canke se ikabatabara ubuzima babayemwo kubera ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Gervais Ndirakobuca yavuze ukuri gukomeye ku gitero giherutse Buringa kw'igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kabiri 2024 mu nama yakoresheje igihanga abo mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane. General Ndirakobuca yakoresheje amajambo akomeye atakurya umunwa. Umushikiranganji wa mbere yadomye urutoki ku bibazo benshi bibaza mu ntamatama. Abateye twese turabazi, barimwo bene wacu, barimwo abana bacu. Gervais Ndirakobuca yarashimitse rwose ko ibitero bimaze iminsi biba bitoshoboka mu nzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwo agatotsi. Aremeza ko muri izo nzego hariho abahemutse mu mabanga bajejwe bica bituma ibitero bishoboka. Ibi byose Ndirakobuca yavuze byaje byemeza ibyo abarundi batari bake bamaze iminsi babona kandi bavuga, aho benshi mu basirikare b'u Burundi bahisemo kujya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho, bigatuma abasirikare bari mu gihugu bahereza amakuru abasirikare abarwanyi bari hanze y'igihugu, kandi bigatuma abo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kohereza muri Kongo bari guheba kujya ku rugamba aho kwicwa na M23 bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho harimwo na Leta itabara isanzwe ikora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Hari irindi jambo rikomeye yongera ko ati abateye twese turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Yavuze ko mu gihe abo bene wacu bagumye bifatanya n'abashaka kudusubiza inyuma kandi bazi iyo twavuye, nabo nyine ari ukubashira ku murongo. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca isa niyerekana ko mu nzego z'umutekano harimwo abakorana na Leta itabara, ahandi naho Kamengo asa n'uvuze ko mu nzego no mu bategetsi harimwo abafise uruhara mu bitero biherutse. Igitangaje ni ingene abakora ibyo baba bazwi ariko ntibafatwe ngo bahanwe. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca irafise kandi aho itandukaniye n'iya Perezida Ndayishimiye avuze aguma ashimika ku izina Leta itabara yita umurwi w'iterabwoba, akongera akagiriza u Rwanda cane cane. Gervais Ndirakobuca we ashimika kwerekana ko hari ikitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Ni imvugo itamenyerewe mu bihe by'ibitero mu Burundi, ariko ni imvugo irimwo ikuri kwinshi kandi imvugo igaragaza ko Gervais Ndirakobuca nawe atari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo nawe ashaka kwifatanya n'abashaka kumukura ku butegetsi, kuko kuvuga ko inzego z'umutekano zirimwo agatotsi ni ukwerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atazi gukontorora igihugu. Hari ikibazo gihambaye hano. Leta itabara iyo ifise birindiro muri Kongo harazwi kugira uve aho hantu wegere urubibi rw'u Burundi ugajabuke Rusizi urengane Rukoko ushikiye Buringa wipange n'ibigwanisho bikomeye, hanyuma utere uce usubira inyuma atanumwe ufashwe, nibidashoboka. Ni ahantu harehare cyane ibice bya Rukoko. Buringa byo bigumamwo abasirikare baguma bakora patroyi. Abanyagihugu baragiriza iperereza ko ritakoze akazi karyo. Abandi bo baravuga mu ntamatama ko inzego z'igihugu zakoranye n'abagwanyi. Akabazo benshi bakwiriye kwibaza ni hahindutse iki kugira ngo Leta itabara ibe imaze iminsi ishobora ibitero itahora ishobora.
ikabikora mu karere kakwiriyemwo inzego n'imbonerakure kandi gacunzwe cane, ikabikora ikongera igasubira inyuma atamugwanyi n'umwe afashwe. Ibyo bisigaye bishoboka gute? Byinshi muri ibi ni amakuru y'ibanga dufise, tuzobigarukako mu kiganiro tuzabategurira gihambaye cane. Ni nako karyo keza tuzokoresha mu kubabwira ibyo twabemereye bijanye na bimwe mu bivugwa mu nzego zitwara igihugu. Ibintu byose biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birerekana ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa mu minsi iri imbere. Murazi n'ibiherutse gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yafashe bamwe mu bajenerali bakomeye cane akabahindurira imirimo, bose abagiriza ko bagize intege nkeya cane kandi bakoze amakosa akomeye cane, bigatuma Red Tabara ishobora gukora ibitero bikomeye cane mu Burundi, ariko benshi bakemeza ko n'ubundi Red Tabara ifise imbaraga izabandanya ibitero, kandi bakemeza ko byanze bikunze mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi harimwo abariko barakorana na Red Tabara, kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye abasirikare b'u Burundi kubona ahitamo amafaranga maze akabarungika muri Kongo, aho bariko bararwana na M23 nayo ikabica ku bwinshi. Ibyo byose nyine birerekana ko ibintu biriko biraba rwose biteye ubwoba. Ibi kandi bikaza byerekana ibihe bikomeye cane Uburundi burimo, kandi bikaza byerekana insiguro y'ubukene bukomeye cane abarundi barimwo mu gihugu c'u Burundi, ariko imvo nyamukuru nta yindi nuko nyine abategetsi b'u Burundi bashaka kugumya bapfukamye mu nda igihugu, kandi bikaboneka neza ko Uburundi butarongowe n'indongozi zibera abenegihugu bose, ahubwo ko burongowe n'akarwi gato cane kamaze igihe kiba igihugu. Twari twababwiye nyine ko ibintu bitoroshe mu mugambwe uri ku butegetsi, aho ibihangange bihiga gukura Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko muri abo bahiga kumukura hakarimo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere, hakazamo Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi, hakazamo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, uvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adabaganze ibintu, kandi akavuga ko byanze bikunze mu minsi iri imbere agiye kumuvugutira umuti, kuko ibyo ariko arakora ku butaka bw'u Burundi birateye ubwoba, kandi biriko biracafuza umugambwe wose akomokamwo, umugambwe wa CNDD FDD, ariko ukaba ari umugambwe abarundi batari bake bamaze gutakariza icyizere, kandi umaze kwangaza abarundi batari bake. Byose nyine bikaza byerekana ingorane abarundi babayemo muri no minsi. N'amakuru menshi tuba turiko turakusanyiriza kuri no muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi no gukanda kuri s'abonner canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.